nuko tusubire mu karere mu Rwanda bwana Christopher Kayumba yagedejwe mu rukiko aregwa ivyaha byo gusambanya umuntu ku gahato no kugerageza gusambanya uwundi ariko ntiyashoborera kubigerako. Kayumba yanabaye umwarimu muri kaminuza ahakana ibirego akavuga yuko bihishe impamvu za politike kuko vyavutse amaze gushinga ishaka rinenga ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushikiriza manza bwasavye yuko Kayumba yokomeza gufungwa imisi 30 bukavuga yuko bufise ubuhamya bw'abantu butuma bwizera yuko yakoze ico caha yagirizwa. Mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa yakurikiranye urwo rubanza. Uru rubanza rwabaye ababuranyi bohuzwa n'ikoranabuhanga rwagomba kuba rwabaye mu gitondo ariko rwimurirwa ku gicamunsi kubera ko ikoranabuhanga ryagoranye. Ubushinjacyaha bwamureze icyaha cyo gusambanya ku gahato umukobwa wamukoreraga mu rugo. Ibi kandi ngo byemejwe n'umusore wakoraga akazi k'izamu mu rugo rwa Kayumba. Ubushinjacyaha bwamureze kandi ko yagerageje gusambanya ku gahato umunyeshuri yigishaga muri kaminuza ariko kamucika atabigezeho. Ubwo yarahawe ijambo Kayumba yavuze ko ibi birego ari bihimbano. Yavuze ko ikirego cya mbere cyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nyuma y'umunsi umwe gusa atangaje ko ashinze ishyaka rya politiki ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuba ibirego byarategereje imyaka myinshi mbere yo kujya habona, Kayumba agasanga ariho bihurira n'ishyaka yashinze. Yatunze agatoki icyo yise umugambi wo kumwangisha abanyarwanda kuko ibirego yita bihimbano byakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga na mbere yuko bigezwa mu rukiko. Mbere yuko uru rubanza rutangira, Kayumba yavuze ko atigeze ahabwa uburenganzira bwo guhura n'abaganga kandi yari yasabiwe kwitabwaho byihariye. Yavuze kandi ko atanahawe umwanya wo guhura n'umwunganira mu mategeko bari bonyine. Ibi ariko umucamanza yabitesheje agaciro avuze ko nta kimenyetso uregwa yatanze. Christopher Kayumba, impuguke mu itangazamakuru, yaraherutse gushinga ishyaka Rwanda Platform for Democracy ritaremererwa gukorera mu gihugu. Uyu mugabo yakunze kumvikana anenga ubutegetsi buriho mu Rwanda ndetse akaba avuga ko iyo ariyo mpamvu y'ibirego bimukurikiranye mu rukiko. Ingingo rero yo kuburanisha Christopher Kayumba yidegemvya canke kumugumiza mu munyororo ikazofatwa ku itariki 5 z'ukwezi gutaha. Iyi ni BBC Gahuza Miryango. Urwaruka ruri mu baharanira gukingira ibidukikije ruri mu nama mu Butaliyano rwavuze mu majambo akomeye uko rubona utwigoro two kugabanya imyuka yonona igisenge c'isi turiko turakogwa mu bihugu bitandukanye vy'isi. Umunyaswede Greta Thunberg yavuze ko icizere n'indoto z'urwaruka byamizwe n'amajambo y'abanyapolitike basezerana ivyo badashobora gushitsa. Ata umwikomo kwitangazamakuru naryo nyene ngo ryananiwe gushira mu katabesha abategetsi avuga yuko ataco bakora. Our hopes and dreams, ibyiringiro byacu n'inzozi zacu birangirira mu magambo yabo n'icyizere kitagira ibikorwa. Yego dukeneye ibiganiro byubaka ariko ubu hashize imyaka 30 bari mu magambo gusa. Ibyo se byatugejeje he? 50% by'imyuka ihumanya ikirere yakozwe kuva mu 1990, naho kimwe cya gatatu kirema kuva mu 2005. Ibi byose biba mu gihe itangazamakuru ritangaza ibyo abayobozi bavuga ko bazakora aho gutangaza ibyo bariho bakora ubu. Kandi ntabwo bariho baryoza abayobozi ibyo bakora cyangwa kudakora kwabo. Uwundi muri urwo rwaruka ruharanira gukingira ibidukikije umunya Uganda Vanessa Nakate yavuze yuko abanyafrika aribo bahura n'ingaruka zikomeye zihindagurika ry'ibihe kurusha abandi kandi batarenze ibice 3% by'imyuka yonona igisenge irungikwa mu kirere ikomotse ku bikorwa bya kiremwa muntu. In the past few years mu myaka mike ishize nakomeje kubona ukuntu iki kibazo cy'ihindagurika ry'ikirere kigira ingaruka ku mugabane wa Afurika. Ni ibintu bitangaje kubera ko ubusanzwe Afurika mu migabane yose usibye Antarctica niyo yohereza mu kirere ibyuka bike bicyangiza. Tugaruke hano mu Bwongereza kuva mu mpera z'indwi iheze havugwa imirongo miremire ku bituro by'igitoro
y'abatondeye kunywesha ari benshi ku buryo butari bwamiboneke. Abenshi baribaza nimba ari ubukene bwacu nk'uko bimenyerewe mu bindi bihugu igitoro gihora gikena, ariko leta y'Ubwongereza ivuga yuko atabukene bw'igitoro buhari, ahubwo uko kwikanga ngo gushobora kuba kwavuye ku bashoferi bunguruza ibimodoka nini bamaze iminsi bakenye. Naganiriye mu kanya na mugenzi wacu Robert Patrick Misigaro ku mpamvu zateye uko kwikanga ubukene bw'igitoro kandi kihari. Ubukene bw'ibitoro nk'uko umuntu abimenyereye nk'ivuze tuvuge nk'iwacu mu karere iyo ibitoro bibuze biba byakamye nta biba bihari. Mu Bwongereza ibitoro birahari, ububiko buruzuye. Ikibazo ni ukubishikana ku masitasiyo harya abantu babigurira, nicyo kibazo gihari, niko kubura kwavyo kuriho. None ikibazo kiri hehe nimba mu gihugu ibitoro bihari? Abariko barabikurikirana bavuga ko vyatewe hanini n'ibintu bishika kuri bitatu. Hari ikiza ca COVID, hakaba Brexit kwa kuva ku Bwongereza mu ishyirahamwe rya Buraya, hamwe n'uburyo abashoferi barondegwa. Nk'ubu kugira urabe ibiharuro ukuntu bimeze, ishyirahamwe Road Haulage Association uvuga ni ishyirahamwe riraba ukunguruza ibintu ku mabarabara, rivuga yuko mu bashoferi batwara bijya bikamyo binini hariho ubukene bw'abashoferi bushika ku 100,000. Niko bihagaze kuri ubu. Muri abo rero 100,000 babuze, hariho abashoferi bava mu ishyirahamwe rya Buraya batashoboye kugaruka bivuye kuko Ubwongereza bwavuye mu ishyirahamwe rya Buraya, urujya n'uruza rw'abantu atakubagenzura biba birahagaze. Hakaba kandi bivugwa yuko ikigo kijejwe urusaso muri iki gihugu cy'Ubwongereza kikavuga yuko giharuye gisanga abashoferi baba mu Bwongereza bava mu bihugu by'ishyirahamwe rya Buraya ubu habuze ko bashaka ku 16 ugereranije no mu mwaka uheze. Izo bitigiri rero niho uca usanga koko hari ikibazo cy'abashoferi batwara ivyo bitoro. Urakoze Robert, ubu naho n'urunana.